mugende ruguru mugende no ngaha benshi abo muri leta bibiri mu rudanazwa nka bose bari mu affaire none bazogira umwanya ryari wo kwiyumvira ivy'igihugu ivya production ngabo bica bigora ico ni cyambere kigira kabiri ni ikintu kijanye n'abantu ba ruguru canke no mu gisagara usanga ububare bwugururwa ku murango none abantu birirwa mu kabare bakubwira batutagiye mu kabare amastress yotumara dufise ibibazo byinshi mugabo abantu bakibagira yuko mu ndaharari inzara hakazinduka inzigo ivyo bintu rero ni kibazo gikomeye ni menace ku kintu cy'ubumwe bw'abarundi ikigira gatatu ku ibintu byo kuduza umwimbo ni kibazo kijanye mu vy'ukuri nuko tutagira ico no kwita modele economique ntubu baravuze ngo burimyi ngo inzahabu niyo twashize imbere mugabo waza kuraba ico kintu cy'uburimyi turacarimisha isuka none urimisha isuka wewe urimisha isuka cyo vuga ngo bagize modele economique y'uburimyi bigenze gute ukirima uko warima avant indépendance vyo ntibishoboka c'est pas possible uburi kurabesha kandi je birangora gutahura ivyo bintu ingene uvuga ngo wahaye hanyuma imbuto ntiziboneke ku gihe ifumbire ntiboneke ku gihe ibintu byose ugacusangana urudubi umwimbu waboneka ugacubora kubera utakingiwe none gayema mwe mwumva ivyo bintu abantu bacu baba bari imbere yacu mwe mwumva ko ivyo bintu ari ibintu by'ibibazo bikwiye gutoreka umuti uburimyi rero burashobora kudufasha mugabo buzodufasha ibihugu byose muzorabe ibihugu byateye imbere usanga ari 5% 10% maximum 20% aribo barima mugabo baca bagaburira bose kandi bagaca bashora no hanze no musesekara mugabo twebwe hari hafi 90% iyo ni menace ikomeye cyane kutagwiza umwimbu ni menace ya gatatu menace ya kane ikomeye cyane nayone nuko kuntu mu gihugu cy'u Burundi hari abantu bari hanze b'impunzi iyo ni menace à la cohésion ni ikintu gikomeye cyane kibuza abantu gutera imbere hanyuma kandi no kunywana bikwiye ntushobora kuba ufise impunzi zirenga 200 kuva Burundi bwikukira twamana impunzi hanyuma ico kintu ntukibone ko ari kibazo c'igihugu wowe ugaca uvuga ngo amahoro yose ni ngo nijya nawe uburi kurabesha abantu none twese ubona hari umwana arimo ngaha ntitubona ibiba n'ibitaba hariya nta gihugu na kimwe gifise impunzi zirenga 10,000 hanze naho byo ari 5,000 twebwe numva turi ku 200 ushobora kuvuga ngo urashobora kugira amahoro arama mu gihugu ntibikunda icya gatandatu ni ibintu byo kudasangira icya gatanu ni ibintu byo kudasangira iby'igihugu navuze iyo umwe mumaze kuduguzwa mu bisanzwe haca haba ico bita équité sociale équité économique ivyo mwashaka muri vision ni nkingi ya gatatu ico bita équité ni nkingi ya gatatu inkingi ya mbere ni production kuduza ubutunzi inkingi ya mbere ni urumva twabari washizemo n'ijya nkingi no n'ijya vision inkingi ya mbere ni donc ni gouvernance lutte contre la corruption etc. ya kabiri ni kuduza ubutunzi inkingi ya gatatu ni équité ikintu cya gatanu rero kijanye na équité gusangira ivy'igihugu urabona barazwe n'amasuro ngo ntukorako igihe usubira mu byumvise muri CNDD-FDD je muri abambariza kandi murabesha mukomeye nimugera mu bibaza na mwebwe murabatubariza ingene ntukorako ishobora kujana na ntuze nyene y'iki none umuntu atwara akava ngo ntukorako ikabasoga yiwe mwe mu ivyo bintu bica bigenda gute muri society hariho n'iyindi soroga ikijana niyo ngo caratuvuye nivyo birumvikana umuntu yagiye mu ishamba akamara imyaka 10 n'ibintu vyumvikana vyo ko aba yararushe mugabo abariko agwanira ico nita ini bonne cause mwana umatazi ibintu vyabaye mu kino gihugu cacu
nabivuze ndabitangurira ko intwaro zahahora zararenganya abantu, ikaba ari intwaro y'umuryango, ikaba ari intwaro y'intara, mbere je numva ko yari y'umuryango ubiravye neza ivyabo nivyo vyari bihari. Mugabo iyo rero ugize Imana ikaguti ukagwanira urugamba hanyuma ukagera hejuru, nucuvuga nk'umwana, nucuvuga nk'umuntu avuga ati c'est moi ou rien, no oya, ucuba umuntu arabira bose n'abo bantu wita basi. Nico rero nariko ndavuga ethique politique, la morale en politique. Ibi rero ayo masoroga je nizera yuko kuri muri CNDD-FDD yakuramo, bagakuramo iryo jambo baracaratuvunye. Ndibuka narigeze kubibaza umukuru w'igihugu turi mu Bubiligi muri 2022, ndamubwira nyakubahwa president, hariho nk'amasoroga atajana n'ibi bintu mwe muri ko muravuga. Ntushobora kuvuga ngo ntukora ko ntushobora ngo caratuvunye ngo bivuge ngo abantu babigire ikintu kintu ngo uvuge ko dushobora gute, ntibikunda, c'est pas possible. Hariho ini partie de la population baca baba frustré, abandi nabo bagaca bumva ko bamwe bakumva ko bikoreye igihugu, abandi nabo kibikoreye. Murumviye nunze mu gihugu rero aho usanga bamwe umengo bikoreye igihugu, abandi nabo kibikoreye, ingaruka mbi zavyo ntabwo bushoboka. Muravyumva ko ngaho ntabwo bushoboka, ntibikunda. Tubatwa turahendana, tuvugane rero ukuri kugira ngo murazi ko nahereye ku kintu bita la libération de la parole. Iyo dans une société donnée, la libération de la parole n'est pas donnée, la finalité yavyo ibintu birashwanyuka. Narababwiye mbere abantu baritwengera, mbona abantu besho kuma bicisha ku ntuze, ndababwira ni bane bamana mama mumere magabi ibintu byuko abantu batwara bagiye kudandaza, bagiye mu rudandazwa ugasanga abasoda, abagenero, abapolisi, ugaca usanga bahari n'abategetsi bavyangoye ngo ni udandaza ni mudandaza. Ibi muzoraba ivyo bizotwegera. Nataza karonga ikongo ntanga karonga mu Rwanda mu myaka yaheze, ingene abantu bariko baragwana baca biruka kubera iki? Araraba mbega amakamyo yanje, ibi amamagazini yanje mitamwiki, agaca yiruka. Ibi bintu rero jewe mvuga nti nibafata ingingo yuko ivyo bintu vyo kudandaza byo bivamo. Ikintu kigira gatandatu ndibaza, ikintu kigira gatandatu kiri ari menace ku bintu bijanye na cohesion na limite, ni ikintu kijanye nico no kwitereza injustice, akarenganyo. Akarenganyo ni ikintu kibi muri societe, aho usanga mu gutanga akazi umuntu aba ari mu mugambwe, abari hariya mugabo ntibarabe ikintu ashoboye. Ikintu mu butungane ugaca usanga umuntu atunganiza ko yatanze amafaranga, umworo urumva acabura ikibanza, umuntu agafungwa, amaprizo ugaca usanga aruzuye, mugabo ugaca usanga ivyo bintu biragoye. Iyo ni menace ikomeye cyane, ibintu bita ama injustice y'uburyo bwose avyara ingaruka mbi muri societe. Menace yindwi ari unité nationale, ni menace ijanye nuko abantu badakora. Imvoro zituma abantu badakora ni nyinshi, mugabo reka mvuge nka zitatu canke zine. Imvo ya mbere, abantu ntibabashira ku gihe, ntibabashira ku kivi ababijejwe. None ndabaha akarorero, usanga abagabo ku mabarabara muzogende murabe, usanga abantu bibereye ku mabarabara, ku marigara, hari abantu sisahizi bamaze gutangura kuborego. Mugabo babaje bakubwira baterega ibintu turimo stress iratumara tutanyoye ntityo ukunda ko tugira. Ugaje usanga rero bamaze kuba chronique, ibintu by'amabicupa. Mbe muri buko mushikiranganje yeze kuvuga yuko atamuntu azosanga mu manuze mu restaurant niki, hanyuma je nasanze ivyo bintu byarasa ntivyakunze. Mugabo nivyo byo gufata ingingo uri umutegetsi, uri umutware, uri umusuku,
iyo ngingo ntije mu ngiro navyo murumva ko ivyo bintu ari kibazo. Ico ni cambere. Ikigira kabiri kijanye nico nyene cyuko abantu badakora. Urumva ari muri leta beshi bibiriye mu rudandazwa. Urumva nabone ntibakora ko bakora ivyabo beshi. Babere muri affaire zabo. Bigacumba bigaca kuri twebwe bene gihugu natwe ntidukora. Abo dukoresheje urumva biri mu affaire yabo. Bamba barenda bivuge. Navuze ikintu cyambere liberation de la parole kugira ngo ubumwe bushobore gutsimbatana. Byense mu rupfasoni udatukanye. Ko gutukana si byiza no kuvuga nabi si byiza. Nico gituma nibaza yuko meme na nico bita discours de la haine na yone ari kiri mu bintu bituma igihugu kitamera neza. Nukuvuga amajambo y'inzankano yiki navyo ndabona ko bigwiriye. Mugabo twe tuvuga tuti abantu nibaje ku kivi par tous les moyens. Ica gatatu rero kwiki ni kintu c'imishahara. Urumva murabizi ko navuze kare bavuga yuko ngo leta ivuga kwiguhemba kahita guhemba no gaco uyihinda kuyikorera. Uravyumva? Nagenda babwire akantu umuyobozi naganiriye nawe nibaza ko ari hirya yejo. Umuyobozi akomeye ntukura ndavuga izina ngaha. Arambwira ati jewe ndi umuyobozi urabona ko ndi umuntu akomeye ngaha umuntu asanze mu biro urabona ko ndi ikintu cy'igihangange kwere. Ati mugane nakubwira ngo 410. Ati rero numva 410 jewe n'ibyo 410 ndi hinzi 400. Ati mvire 400 ati gerageza wiyumvire iyo nzahiri. Ati ntaho ndakubarira. Ati mugagerageza wiyumvire iyo nzahiri.